ariko mu bavuzwe uvuze Miss ntuvuge Satubi uvuze Miss ngo Miss Burundi atimeze gute ubu muvise ngo Miss Burundi mwumviki nibisanga nibiki donc tubanze tuvuge Miss Burundi apana umuntu tuvuge Miss Burundi iryo jambo ryonyene n'ivyo bintu canke abavyorganiza uriya mwigeme twe tumushize ku ruhande aha yes nibaze neza yuko Miss Burundi ku munsi wa kangahe twame turavuga na Alida na Biggie hari abantu asa no guharira bro no guharira tuko turahana ivyiyumviro twese ko ndishobora guharira ko kubera ko abako badukurikirana ntibo vyarakirana neza tuko turahana ivyiyumviro umwe avuga uko avyumva undi akavuga avyumva rero je ndavuga ati burya Miss Burundi kwanza bimeze gute Miss Burundi gisigura iki iyo umvise Miss Burundi babashitse kuvuga iki Miss Burundi bavyumva jewe ndavuga ati umwigeme muserukizi aciye ubwenge yego aciye ubwenge kuruta abandi watowe aciye ubwenge kuruta abandi namwiza urakoze cyane abe mwiza kandi abe abaciye n'ubwenge urakoze cyane siho narindi ntutangure gutwenga uraza gutangura byabaye rero ku munsi wa gatanu tuko turahanana ivyumviro kubajanye kubijanye na Miss Burundi niho je navuga ati Miss Burundi ni umukobwa aciye ubwenge umukobwa mwiza kandi aciye ubwenge kuruta abandi barambwira ati oya sivyo ni Miss Ngarukokeri niwe mwigeme yaratwaye canke yatsindiye ikamba canke yatsindiye kuba userukira abandi bigeme mu gisagara cy'u Burundi canke mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara cya Bujumbura Burundi yaserukiye igisagara cya Bujumbura hama akaba yaserukiye kandi igihugu muri rusange yari mu Miss bitoje baserukiye intara y'igisagara cya Bujumbura canke province Bujumbura no igisagara cya Bujumbura kuko province Bujumbura ari Bujumbura rirara ama aratogwa nk'umwigeme navuga mwiza yashyize umugambi wiwe ku mugaragaro mwiza yongera nawe usigura neza gusumba abandi bigeme bose rero ni Miss Ngarukokeri novuga yuko afise amateka akomeye cyane ndababwira gatoyi ndabacishiriza ko Ngarukokeri ninde gatoyi gusa amashuri ho yize ho yize kaminuza muri Amerika leta zunze ubumwe za Amerika universite niyo yahereje akaba yize mu gisata novuga cy'ibiharuro n'ubuhinga bw'amahinguriro mu gifaransa bita mathématique et génie industriel mu bigo byo mu gifaransa kuri kaminuza yitwa Milikin sigara kisonye neza ise havyo nzigana uko nyene ariko ni Milikin niho yiherereje amashure yiwe ya kaminuza hamashiza mu gihugu cy'u Burundi mu bantu bambera akunda nayavyivugiye kandi aguma bivuga naka video yasite ku mugaragaro n'ibindi byose agira share ama live agira akora mu barimvye akunda umurindi yitwa Nicki Minaj niwo bonivye akunda cyane gusumba abandi baririmbye ntituzi impamvu ko yayigize muri Amerika usanga bari kumwe hafi canke bazanye canke akamukunda kwera uko nyene nevano byo baho haya tatuza kwituza muri Miss Burundi saka kihari Voilà rero nivyo ni Miss Burundi novuga yuko mwe kubona vuga n'amakuru atandukanye naba ana bose barashigikira amatandukanye Miss yaheruka yatowe ubuherutse niho yari nawe nyene kumwambika intuzenye crown kamba ya hariho na Miss Popularity wake niwe yarari hariho na Miss Anna Niyela yaserukiye Miss Ngoma Miss Gitega babicanye batataho nyene na premier dauphine wa Miss Ngoma niwe bari na deuxième dauphine niwe bari nabo nyene gushigikira Miss yagiye gutogwa aserukiye igihugu cy'u Burundi ego ariko kandi Anna yarabiriwe cyane ariko hari kintu niyumviriye big je nk'umutananirwa hari nagiye kurondera ndarondeza ku mbuga ngurukana bumenyi ndarondeza byinshi bitandukanye ndarondeza utunaturiya ngenda gusanga Miss Anna aho wemera neza ko randiri umutananirwa je bigaje nicaye muhira cyane nicaye ahantu mfise telefone yanje bariko ndarabutura uwaravye neza ngene Miss yari icyo Miss yari yambaye mu mutwe Gya niyo bamwambitse yaba Miss gya nuteri yambaye wana gya yayita gute Landry yayita gute gya urugori rugori yari yambaye nari hweje ngaha aha kuntuze hari handitse ko menga indome zitatu ni zihe menga hari handitse ko kwa Anna kwa Anna yambaye akaru menga nindi design
kanaka itandukanye n'ayandi mpamvu zera Landry ijya niyo bamwambise igihe tugenda igitega bamutoye ngo abe Miss bigi hage ntayindi creation irimo for sure ijya vugisha ukuri rindira kwanza bigi nta creation irimo ika hage kintu zitatu Landry igihe tujya igitega we twari niho nari yindi none urabona igitega igihe tujya igitega nijya bamwambika kintu zera nijya nyene bamwambise jina naravye neza ndatera zoom neza mbona handitse kindomi zitatu ntiwabonye izagute gatwumva nawe ndavyibuka neza ariko twose ngarahinduye birashoboka abanyagitega murabe mutora mu Miss murabe mutora undi mu Miss biri mu ndinganizo mino gapfa mutora kubera ubivuze biri mu ndinganizo ni Miss Burundi yashigikiwe n'abaririmbyi batandukanye Satbi yeah yabaye wa mbere mu kwandika umva Satbi nyago yari ku murongo yabaye wa mbere mu kwandika ndakunda Satbi urazi gisema bajana umuyaga mu Kirundi vuga tajana nibihe oya ariko avuga navuge mu gisohisha mu Kirundi yabivuze kugira yumvisha abantu yuko Sadwe bari ku mwanya biravugika ajana mu gisohisha bavuga ngo ajana n'umuyaga ajana n'umwanya ajana n'ibihe ajana n'umuyaga biravugika kubera ko Sadwe yego none mviriza none ibihuhusi n'ibihuha nibihuha n'ibikubita sivyo Kirundi cyo bakubwiye kujana n'umuyaga wumviki Miss Burundi oya reka kumuteza ajana n'ibije oya reka kumuteza abafana no muteza abafana bigi oya usanga rero Satbi Miss Burundi ibintu byako biraba ibihuhusi byako biraba byarahuhuse birahuhuta ariko birahera nta mizuba riraka abantu baronka gahembwe rero nimba washitse kuvuga yuko ajana n'umuyaga nuko biga bintu byahuhuse birahuta nawe arajana navyo biba biraheze ubu turi mu zindi version turi mu bindi bintu turi mu zindi step sivyo rero ivyo aho ni wihenze ariko ni Miss Burundi uraneza yuko yatowe ndetse tukaba dufise Miss mushasha ngarukokeri n'ubakobwa beza cyane gose nanje ubwanje nishimiye cyane gose ndetse uboneze ko yashigikiwe bikomeye ku mpande zibiri ku bapinga n'abemera nico bita support umuhakana uwemera ko ari Miss w'igihugu burya icyamwa bavuga gute ivoka rifite ivyamwa niryo iterwa amabuye igiti kiriko ivyamwa niryo voka nico giterwa amabuye rero ngarukokeri igiti ubona kubwiye ko ujya ahubwo n'umustar yubahwe Miss wigi umaze kuba gusa Miss wigi bubaho umustar nami ndabana Instagram yiwe yaranaduze cyane ku buryo buteye ubwoba ibaze ataraba Miss yari ku 3 yari kubireka ndabikura 3 amaze kuba Miss cya ku 7 ibihumbi bine vyiyongere pampa aho nyene umva wowe uja kuvuga ngo si Miss ariko uravuga uragashira ko yari ku 3,500 arangije kuba Miss acaba 7,659 ntabwo tugiye kumushigikira 7,652 uno bita Miss w'igihugu wowe naho uja muri kote yo gupinga umva naho uja muri kote yo gupinga harimwe abarundi abanyarwanda abantu bose bumva ikirundi barimwe he of course kandi urabona yuko cyamucaranda ati wapinga cya wareka yamubaye to kuko hari bivugwa byinshi twovyanka kuko iyo habaye competition Miss yose haravuga abantu abariya ati uyu kunuku ni yakwe gutsinda hadi nguyu ikindi kintu kiryoshe bigi ikindi kintu kiryoshe meze gutubwire minusha ikindi kintu kiryoshe iyo umupinze bamupinze gutya ni hacakora cyane kuko raba nk'uyu warane passe nibigeze bamupinga baramushimye bose mwigeze mumubona na rimwe ariko arakora ibikorwa tuvuga ati bibiri muri projet yiwe na rimwe twamubonye ku ma publicité twaramubonye ku mafoto reka tubivuge byose niko bimeze uyu ubiravye usibye ko asa n'umwana w'ibikorwa kandi aciye ubwenge uravye uyu mwaka mumohe uyu mwaka okay gusa mugabo gupinga ko nibibaho ntibishaka kubura ko mupinga umuntu minuje uko bigenda kose habona babiri agatsinda imisi yose babiba neza cyane tuzogera ku ma awards yabaye ku gatandatu ahantu hose nuko nyene hari bavuga ati byagenze nabi n'abandi bavuga ati wow that's nice haje navuga ati byagenze neza yego reka dusimbere tuva kuri Miss Burundi nyene tuje kubashoye kumushigikira okay abamushigikiye twavuze Sadbu wa mbere yashobora promoter la bigi n'abarundi bose dukubesha n'abarundi bose kinamushigikiye namupostinga igihe kirekire avuga ati wow that's nice no kwa platform yanje yose ndashira rero ari ikintu rero je nakunze kuri
Sabi narakunze ubwene yateye intego ujya mu Miss yamubwiye ati Miss wacu uno mwanya ushobora kuba uri kurapiyungwa ugutandukanya ariko agafaranga ntiyitaye ku byo bafite cyangwa ibyo uko yo bameze cyangwa uko yo bayeho yavuze ati niba waronka agafaranga noneho agafaranga urabe nibamara gutanga ugakorako neza bazutangura kugufelicita ati wow n'ibindi byinshi n'andi majambo menshi abaririmbyi batandukanye bagiye mbere kandi ubundi ura n'umuririmbyi D1 nawe nyene anamuri indirimbo yiwe akijya ndirimbo je mfite ikibazo yayiteguye yasanzwe ihari ko n'indimo yasohotse ubwo nyine mwijoro kandi igitwaye ceka ko yayiteguye ndirimbo nta niza yo mu Misiri ririmo urazi ikindi kintu naco nibaza ko atari yayiteguye ko aravuga genre nk'ibintu urumva mva ngo agira iki genre bike babizi kuko mu mahiganwa Misiri yose maza kubesha minushe na Misiri ngo mara yateye ikibazo hano hose atera ikibazo ntibibura ibiburi byo gutera ikibazo gusa umva ivyo bubizi yakaba yarabizi izaye kurisha mu giwe tubeshanye yagusha mwiza kaka ari mu karyoshe bagatesa cyane tuzakwa tukabashaka mu kanya kugira ngo turace tubandanya n'abavuga kuri Miss Burundi ariko kandi muvuze neza yuko ngo ari indirimbo barateguye aho tubabuze kuvuga ko abaririmbyi bacu ahubwo batari capable donc cyane ku ma freestyle ku improvisa ku ma freestyle abaririmbyi bacu barakaze D1 arakaze big ndabizi kakaze urazi igituma indirimbo yasohotse ndabizi kakaze mubaze igituma ijoro nyene uvyibuka igituma indirimbo yasohotse ni kubera nibaze neza ko Miss y'umwaka ari hit tuvyemeranye ni hit rero mugiye rero ujana navyo nasabweragiye muri trend atarimwo ntiyanagiye ariko mubavuzwe uvuze Miss ntuvuge Satbi uvuze Miss ntuvuge Satbi ariko Satbi wibuke gengi iyo yateguye ni ari kuri ntuzanye kuvyerekeye vya communication vya Miss nivyo amafoto n'ibiki vyose kuyisha porting bya vyoroshe cyane n'abatananirwa none kwa kuri ba Kent biro basojeje amafoto ama video n'ivyo twaba byo postinze ni gengi ya Empire yari bihagarari none umva yareka kujana n'ubihe gute je nkaca nibaza none nimba gengi rero yari serukiye communication je nkaba nzi ko bakaze oya nkaba nzi ko bakaze tukaba two turidogera ikibazo c'amasanamu bisigura yuko rero ahubwo muri staff ushaka gusanga kuba bije itabaye itasohotse bije kwi ko sinibaza ko Kent yonanirwa kuri live uramutse ushaka gusanga Kendrick uramutse abantu bose ndavyumva kandi bitahura boyicuba n'igisezerano yagoye ivyo bazungu ushaka kwankanye cyangwa connection kankanye pipi kanka bikanga bitavuye kuri bo nakijya kibanza kibanza bwacu ni kibanza cugaranye ukuntu hano usanga you never know so biravana rero nk'ivyo twasha twagakoja ko tazi cyabaye mugabo gikuru ko babonye yuko hari ikintu cabuze kugira ngo Miss igende neza gusumba umwaki waruheze tuzomongara Sultana dusiguriye byinshi nivyo ariko hanini mwavyumvise Miss Burundi izina giwe ni ngaruko keri ibisongereza vyiwe canke ivyegera vyiwe please pop Miss premier de fille twasezerano Arlene Antoine uyu mukobwa rero sinzi nagomba singa tayo Miss mugabo nuko afise 7 nini cyakoze ibintu byinshi muravyibuka muri Light Awards niwe yitwaye uherutse imwe yategwa na Université de Mieux de Bujumbura Landra yizegeze kwiza nabo ngo yigeze kwizamu muri press conference yabo nigeze gutwara miliyoni zingahe za Light Awards umuntu afise ama chance yo gutsinda ibintu byinshi cyane gose anize Cedric ki baramuzi abigeme bacu barakaze na Minushe ndamwime na Minushe siramwine yagiye aratera imbere Minushe rega arakaze ako Minushe uzoje kwitoza vuba bigi twibandanirize kana na Landry abantu bize Cedric ki baramuzi Arlene Antoine muri Sewije canke tuvuga ati afise umukoci twa Ezekiel Ezek umukoci wamo ba hafi cyane no muri Miss Burundi yamubaye hafi ngana n'iyo projet y'umushaka ko yamufashijemo cyane ndamushimire cyane kuko yaserukiye Cedric yaranserukiye na Jeze Cedric wari Cedric bose duzi bigatse wawe ndazi ko na ubwenge ubufise byumva nta turi bijojo nuko umutwe utari pasteke hariho rero uyundi muntu yadutangaje twese reka ntwari bwaheze bisonga mbwa nivyo niko ndaza uwo muntu yabaye deuxième dauphine ishimwe Gloire Aimé Gloire no muntu muziki yagiye muri Miss afise ibibazo byinshi cyane yabuze mutoyi wiwe ari mu kiriyo aja muri Miss ahubwo uyu muntu nitwe gushima gusumba abandi bose uya ni intwari kazi ikomeye cyane kuko
kuba kibazo nkabijyanye ukabikaranga wa mu wa kabiri ukaja imbere y'abantu ukavuga nka kujya kuntu yari karavuga uzanasuri nantuze yaranatwenga ameze neza cyane yarushije benshi cyane mu bari kumwe hajya atakibazo na kimwe bari bafise gose cyane ego ni vyiza cyane gose turanamuteye intege ariko tunamu felicite tumukeze tuvuga ati congratulations my sister ariko hajeze cyane may God bless imana ibandanye guhezagira uko biri kose nawe bitashoboye gukunda ngo ufate ikibanza cya mbere ikibanza cyose urimwo uragikwiye kandi uzodutwara of course bahamagaye misitezo kuburimwo yego aho abazoja nazo baza bari kumwe kandi reka ntitwibagire n'abandi abashitse muri finale bose bari bakaze bana abasista bacu mwubahwe bari bakaze bose ariko ba Emeline bari yabatashe bose bajyo bari bakaze kandi bari beza hajya umaze kuja imbere y'abantu kavuga kujya bagakoma amashi nibiba vyoroshe mushishika muri le 11 bari 11 sinimageze umenye yuko ajya umuntu bari beza kandi bari bakaze bari baciye haba mungana mwese baske gusa amashance aza gukora ku muntu kandi ikindi naco narakunze jiri nta emotion yigeze ishiramo kuri jiri so voilà nivyo rero ama mix popularity yabaye Ndahiro Megane no yatsindiye miss yukumenyekana zigu cyane aho twatwitse ko ari gloire adatwaye miss twatwitse ko ari gloire ko yarazwi cyane gusumba nta emotion nakivuze nta emotion ukuntu gloire yarazwi yarakora trendinga ntavuze ko ata emotion kuko uvyumva wowe ahubwo wewe wumva ko vyogenze